Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana igenekerezo rya 21/0/2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende bigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Uburundi bwagiriza Leonce Ngendakumana na Agathon Rwasa gukorana n'imirwi y'iterabwoba. Leta y'u Burundi iragabisha Leonce Ngendakumana yahoze atwara inama nshingamateka y'ico gihugu n'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi. Uburundi bwagiriza Ngendakumana na SNL gukorana n'imirwi y'iterabwoba. Mw'itangazo yaraye isohoye leta y'u Burundi babwira ko inkurikizi z'ukwiyunga n'iyo mirwi boba barazitegurira. Itangazo ryatewe ko umukono n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano Martin Ninteretse risohotse inyuma yaho inani z'imigambwe amashirahamwe yigenga hamwe n'umugambwe SNL bandikiye abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC ndetse n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu babasaba kugondoza leta y'u Burundi ikemera kunagura amasezerano ya Arusha na cane cane mu kuganira nabo batavuga rumwe harimwo n'abahunze igihugu n'imirwi yafashe ibirwanisho. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi kandi abapolisi baka igiturire biha akazi atawakabatumye nko gutegera amamoto nibo batuma akazi katagenda neza. Musa Monfort Ndoreraho harongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi haragiriza abapolisi bakorera ku mabarabara canke mu gisata c'Inyamirama bibaka ibiturire canke biha akazi atawakabatumye ko aribo batuma akazi katagenda neza nk'uko bavyipfuza muri iyo ntara. Bari mu nama bagiranye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Inama yahuje abagize urwego rw'igipolisi rukorera mu ntara ya Ngozi, aho uwarongoye igipolisi mu rwego rw'intara ya Ngozi yamenyesheje ko bimwe mu bituma akazi kabo katagenda neza nk'uko bavyipfuza harimwo abapolisi bakirangwa n'ingendo itabereye. Amwe mu makosa yavuze akunze kwigaragaza nk'intambamyi n'ukwaka igiturire haba ku mabarabara mu gisata c'Inyamiramabi canke ku bituro bisanzwe bidandaza igitoro, kwiha akazi batatumwe bakaja gutegera amapikipiki atawabatumye ndetse n'ibindi. Ariko uyu mutegetsi avuga ko iyo abapolisi berekanye iyo ngendo igayitse baheza bakabahanura. Martin Ninteretse umushikiranganji mu vyajejwe harimwo umutekano akaba yaravuze ko ingendo nk'iyo ku bapolisi hari iyo gutera ivyatsi. Aca asaba uwurongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi guhana yivuye inyuma umupolisi wese akirangwa n'izo ngendo zigayitse kuko kubwiwe inyifato nk'izo zicafuza urwego rw'igipolisi c'u Burundi. Ino nkuru nayo nyene ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeza ko Red Tabara iri ku butaka bw'ico gihugu. Christophe Rutundura icegera c'umushikiranganji wa mbere hakongera akaba hari n'umushikiranganji ajejwe ivy'imigenderanire n'ayandi makungu mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kiganiro yagiraniye n'abamenyeshamakuru igenekerezo rya 13/0/2024 yarishuye ikibazo c'umumenyeshamakuru. Uwo mumenyeshamakuru yaramubajije ati: mu bihugu bibanyi igihugu c'u Burundi cagiriza u Rwanda kuba rufashanya n'umuhari w'abarwanyi Red Tabara ari navyo vyatumye bugara imipaka ihuza ivyo bihugu bibiri. Ni izihe ngingo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itegekanya gufata kugira barwanye umuhari wa Red Tabara mu gihe tumaze imyaka myinshi turwanya umuhari M23? Inyishu kuri cino kibazo ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru benayo.
Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Burundi buriko buragiriza Leonce Ngendakumana na Agathon Rwasa gukorana n'imirwi y'iterabwoba. Leta y'u Burundi iragabisha Leonce Ngendakumana yahoze atwara inama nshingamateka y'ico gihugu n'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi. Uburundi bwagiriza Ngendakumana na SNL gukorana n'imirwi y'iterabwoba, aho mu itangazo yarayisohoye leta y'u Burundi babwira ko inkurikizi z'ukwiyunga n'iyo mirwi boba barazitegurira. Itangazo ryatewe ko umukono n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano Martin Niteretse risohotse inyuma yaho inani z'imigambwe, amashirahamwe yigenga hamwe n'umugambwe SNL bandikiye abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC ndetse n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu basaba kugondoza leta y'u Burundi ikemera kunagura amasezerano ya Arusha na cane cane mu kuganira nabo batavuga rumwe harimwo abahunze igihugu n'imirwi yafashe ibirwanisho. Kopi y'iryo tangazo yahawe umushikiranganji w'ubutungane, umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, umugenduzi mukuru w'igipolisi n'uwujejwe ibikorwa vy'amashirahamwe yigenga n'imigambwe. Iryo tangazo rivuga ko umugambwe SNL wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri muri urwo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha. Ni itangazo rigabisha cane cane uwo mugambwe hari nawo wonyene uri muri urwo runani muyiri ku gataka k'u Burundi, hamwe n'uwahoze hari umukuru w'inama nshingamateka Leonce Ngendakumana ko bokwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka. Imbarutso y'ibi ni ikete urwo runani rwarungikiye abakuru b'ibihugu vya EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, umukuru w'igihugu ca Amerika, umunyamabanga mukuru wa ONU n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu hari mu ntango za kuno kwezi kwa mbere. Urwo runani rwanditse rusaba kugondoza leta y'u Burundi kugira inagura amasezerano ya Arusha asa n'ayahambwe muri kino gihe kubw'abanditse basanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga. Leonce Ngendakumana yahoze ari umukuru w'inama nshingamateka akaba no mu mboneza zatumye ayo masezerano yahagaritse ingwano zari zimaze imyaka irenga 10 inyuma yo gusinywa mu kwa munani umwaka w'ibihumbi 2000. Yabwiye ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru ibimenyetso yita simusiga vyatumye we na bagenzi we batabaza. Agathon Rwasa we akaba asanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe CNDD-FDD bamaze igihe bafata harimwo uguhagarika ibikorwa vy'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze hatayindi ntego zifise atari ugushaka guhebera urubuga rwa politiki umugambwe uri ku butegetsi wonyene. Mw'ikete ryiwe umushikiranganji Niteretse ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba, mugabo avuga ko urunani barimwo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi. Ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye, havuyemwo Leonce Ngendakumana n'umugambwe SNL, abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi. Leonce Ngendakumana haribaza icatumye abategetsi b'u Burundi bababara kurushirizaho kubona mu bandikiwe harimwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze ko abitse imirwi y'iterabwoba higeramiye u Burundi. Ivyakurikiwe n'iyugarwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku wa 11 uku kwezi. Rwasa ahanura abategetsi b'u Burundi kutababakananira bago kubw'ineza y'abarundi bose. Bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi kandi nawo wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe. Hamwe leta yokwica amatwi Ngendakumana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ivyo atipfuza. Leonce Ngendakumana yabwiye ijwi rya Amerika dukesha iyi nkuru ko yizeye kubona amashirahamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi. Yemeza ko ikete nk'iri abanyepolitike n'imigambwe bari baryanditse mu mwaka w'ibihumbi 2014 imbere y'uko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari umwaka wakurikiye. Imyiyerekano yo kuciyamiriza n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo vyatumye abarundi bangana hafi n'igice c'umuriyoni bahunga igihugu. Abagera ku 1,200 baricwa nk'uko ONU yabivuze.
Nayo kandi i Gitega n'ubundi urupfu rw'umukinyi rurangiranwa w'amareresi y'u Burundi rwababaje abarundi benshi. Adrien Nahimana yapfuye ku mugoroba wo kuri uwu wa kane mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura nk'uko SOS Media Burundi yabibwiwe n'abo mu muryango wiwe. Abo bakorana co kimwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bavuga ko bababajwe n'urupfu rw'umuhinga yabana neza n'abantu bose. Adrien Nahimana yishwe n'indwara yari amaranye iminsi myinshi. Uwo mukinyi rurangiranwa yamenyekanye kubera urukurikirane rw'igikino Ninde gica ku nsamirizi n'imboneshakure vy'igihugu RTNB Buriyinga. Uwo yapfuye ari mu ba mbere bakinye mu murwi wa mbere hari mu mwaka w'1981. Desire Sindihebura imvukira ya komine Giheta mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi ahari uwo murwi Ninde akaba avuga ko hari umukinyi yari afise ubuhinga bwinshi yashobora gushira vyose mu bikino. Ndamufata nka rurangiranwa yari afise ingabire yisangije. Uko akaba ariko bibandanya bivugwa n'uwo mukinyi w'ibikino nawe nyene yakinye mu murwi Ninde akiri muto. Yongerako ati si umuryango wiwe w'amaraso gusa ni umuryango w'abakinyi b'amareresi uhejeje kubura umuntu w'akamaro. Ni Uburundi bwose kuko ndashobora kuvyemeza nta wundi Adrien azosubira kuboneka nubwo hari abanyempano. Yari afise ivyo yisangije. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akoresheje urubuga X rwahora ari Twitter yahojeje umuryango w'uwo mukinyi, abo bakorana hamwe n'abakunzi biwe. Twakiranye umubabaro urupfu rw'umukinyi rurangiranwa wa Ninde Adrien Nahimana. Uburundi buhejeje kubura intwari yari ifise impano yo guhanura ibicishije mu bikino, niko vyanditswe na Ndayishimiye. Abandi bakinyi b'amareresi nka Françoise Rumundike yinjiye muri uwo murwi kubera ugukunda uwo muhisi yamye akunda, avuga ko Adrien yari abanye neza n'abantu bose, yari umukinyi mwiza mu bihe vyose. Deo Hakizimana azwi ku izina rya Kireko nicegera c'uwurongoye uwo murwi Ninde, yibuka Nahimana nk'umukinyi adasanzwe, intwari, umukenyezi atagereranywa. Twababajwe n'urupfu rwiwe. Uko akaba ariko Kireko yabwiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru, akavuga ko hari umukenyezi yari yubaha uburongozi. Adrien Nahimana yapfuye ku myaka 67. Uwo mupfakazi w'abana 5 n'abuzukuru benshi yaturuka mu gace ka Rweru muri zone Kabanga, ni muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega. Ku mbuga hwaniro Abarundi n'iyindi miryango yumva ururimi rw'ikirundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko ivuga ko ibabajwe n'urupfu rw'umuhinga mu gutwenza yanatwibagiza ingorane zacu. Adrien Nahimana umunyempano adasanzwe. Ni inkuru nyene ibabaje kandi inateye agashavu.